mu bisagara biri mu minwe y'imbwebwe za Sarambwe RDF AFC M23 Red Tabara twigwaneho ari vyo Goma na Bukavu amarira ni menshi cyane kubene igihugu ahari mu gihe baguma batorezwa canke baguma bazanirwa amatagisi ku gasakisaki. Ubwa mbere narababwiye ko ari amatagisi yagaragaye bagenda gutoza ku muryango ku yundi, ubu naho babazaniye itagisi y'amafaranga 500 y'amakongomani buri mutwe. 500 y'amakongomani buri mutwe. Ntibaraba ngo uri umwana canke ngo urakuze canke ngo urashaje canke ngo warasandavye, ukuri kose ugihema utegetswe kuriha amafaranga 500. Amaborogo amarira n'amaganya muri Bukavu na Goma turagaruka tubereka nirerese ukungene bayatoza no kungene biteje uruhagarara. Ntituzi ko bisiga nde birokora nde, ariko ikintu coco tubamenyesha nuko vyagaragaye ko abene gihugu batavyishimiye kumvo zuko nagenda babwira ko hari abagiye barabizira, abavuga ko batatozwa amatagisi ubwa mbere ku ntwaro ya Tshisekedi bo baje basuzugura, biga ku buntu, bavugwa ku buntu n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye, ariko ubu amatagisi akaba aguma ashigwako agasakisaki. Macron umukuru w'igihugu cy'u Bufaransa byamaze kugaragara ko ngo ivyo yabuze yatakaje muri AES hariya muri Burkina Faso, Mali na Niger. Muratse ko birukanwa Gishenzi, birukanwa Gipumbafu. Ubu Macron ngo biragaragara ko ubuhombe canke ivyo yahoraho yunguka muri AES hariya muri Afrika yabiriya bihugu byo muri Sahara cane ngo akeneye kubikura muri rubaya muri kano kanya, ariko ntivyoroshe kuko n'abafaransa ubwabo bamaze gutangura kumufukura. Hari imigwano ku mirongo y'urugamba, imigwano ni myinshi cane, akanya nikadukundira turabigaruka ko kuko imigwano yaratanguye kuva ku munsi wahiga yejo Wazalendo basubiye gutangura gucengetera muri rubaya, aho imigwanira hano hitwa Bukombo na Kisima. Aha Wazalendo na FARDC bakaba bamaze kuhashira mu minwe. Muri Runingu umugenerale azwi cyane ku izina rya De Goma, General autoproclamé De Goma wa Wazalendo, yafashe amakamyo n'amakamyo avuye Bukavu ariko arerekeza Uvira. Sinumva ukungene bashoboye gupakira amakamyo Bukavu muri zone iri okipe n'imbwebwe za Sarambwe AFC M23 RDF bakarungika izo kamyo ngo zigende muri Uvira. Bibaza Wazalendo kari bijuju, bibaza FARDC kari bijuju. Izo kamyo rero zahagaritswe na General De Goma. Amajambo ni menshi, turaje turabire neza na neza hakwavuga iki, izo kamyo zirimwe ibiki hano mwido nido inyuma ya kano karuhuko. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye umwe wese aho ari karadukurikirana. Ndizera neza ko muguwe neza, mumerewe neza, umunsi wa Mungu wababerewe uwumugisha. Cane ndabifuriza kugira amagara meza, amafaranga, ubumwe n'iterambere mu miryango yanyu, mu miryango yacu nkuko bisanzwe. Ngira ko ndabakengurukira mwebwe mudahengeshana kudukurikirana muri mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, mu karere ka EAC, muri Afrika, Asia, Amerika, Oceania, Madagascar, Iburayi, eka mu mfuruka zine zisi. Turabahaye ikaze muri kino kiganiro turangiza uno munsi wa Mungu igenekerezo rya 31 ukwezi no kwa gatanu umwaka w'2026. Uyu mwaka uri ku muvuduko udasanzwe. Uyu mwaka ndabifuriza mu success, ndabifuriza mu ronke ivyo mu wifuzamo, kuko murabona ko bugaca gusa bukira bugaca tuzoba dutanga ukwezi kwa gatandatu, tuzoba dutanguye igice c'umwaka wa 2026. Ubwo mwari mubizi mwako muravyumvira ko mbega ku mirimo muri ko murakora, murabona ko ivyo mwari mwaripfuje mu mwaka wa 2026 mumaze kuronka n'inusu, kuko amezi yo nahagarara ibihe ntibihagarara. Ndizera hamwe n'amakuru mukurikirana, ubusesanguzi, amakuru n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye bica kuri Fleury Podcast TV na Ingoma Magazine bitababuza gukora. Ejo mutazovuga ati ngo twishinze gukurikirana amakuru yanyu, nico gituma bimeze uko nakuriya umwaka uturangiranye, ariko yari inkebuzo nkuko bisanzwe. Reka tugaruke rero mucatuzinduye, kandi murabona ko n'amazi yazindutse ageze kure muri Goma. Nkuko niko ndabibabwira, ibintu ntivyoroshe, amosozi, amarira n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Nigiki n'amatagisi y'agasakisaki. Ibi Fleury kubivuga urayifitiye pleve, mbega ayo matagisi wayabonye? Ndababwiye ko nta munsi numwe nzokwatsa kamera ndabazanira amakuru y'ibinyoma.
tuba dufise abawazarendo kuri tere, dufise abakongomani badukoyemwo twakoyemwo, dufise imiryango hari indani, dufise abadukurikirana biyemeje kuduha amakuru n'ibindi byinshi by'amabanga tudashoboye kuvugira hano, ariko nimumenye ko tuzanye ikintu, tuba tuzanye fact. Muri Bukavu na Goma haraye hatanzwe itagisi rishasha ry'amafaranga 500 ku mutwe par tete. Nimba ari ukiva kwa muganga kwibaruka, umenye ko uwo mwana umaze kwandikirwa itagisi ry'amafaranga 500 kundwi, bisigura n'amafaranga 2000 buri kwezi ku mutwe. Wewe uzi kugihema ugira amenyo mu kanwa atabifise, utambuka udatambuka, uvuga uri nyamuragi, wumva utabona, vyose birakuraba, utegerezwa kuriha amafaranga 500 ku mutwe par tete. Bisigura ku kintu cyose kigihema citwa ko ari umuntu. Iri tagisi rero ryateje uruhagarara, abavuga ko basanzwe babayeho nabi. Murabitsika imipaka ya Goma yugaye, nta rucuruzwa, nta kintu ngo barangura. Murabona ko batoza kubikura mu Burundi, imirongo bacamwe ni mirongo y'imigwano gusa. Ivyo bahora bakora no mu Rwanda, imipaka irugaye, Uganda yarugaye, Uganda gwarugaye. Inzara irabarembeje, babayeho nabi, babayeho mu bwoba, babayeho mu violation, babayeho mu viole, babayeho mu gufatwa ku nguvu, babayeho mu kwicwa, babayeho mu sinzi. Ngira none muranabitahura iyo mucunzwe canke muhagarikiwe n'umuntu atampuhwe nimwe abafitiye, ataco muhuriyeko. N'umunyarwanda uri umukongomani, we yita ngo icari, nawe uri umubangubangu canke uri iki. Murumva ko bakorana stress, bamwe ntibanakora. Ufise ngo na vyinshi, ari abafise imiduga bayakwa, abafise amapikipiki bakayakwa, abafise n'ibindi vyinshi bigenda bitandukanye. Murumva mabi n'amabwa ariko arabera muri Goma na Bukavu. Reka rero mbanze mfate kano kanya na kareresi murakihanganira, mwumve ukungene abaza bambaye amajire ya AFC M23 baza gutoza ayo matagisi abene gihugu bo muri Kongo babishura. Muri Goma cane niho vyamaze gukara, niho bimaze n'iminsi bikaze. Hama tuje tugaruka muri studio tubandanye ibikurikira. Make iko par ménage. Par chaque ménage 2000 francs. Kila nyumba 2000 francs. Mu quartier muzima. Wote wako collectionner franka ya quartier ngapi? Mie niko mu banagabula maaveni. Maaveni. Ndio banagabula. Niko wana delimite maaveni. Unaona mie niko natoka hapa na maliza sasa hivi, nitamaliza sasa hivi. Mimi naenda tumikia ku major fanya. Naweza kulipisha ile ya 1000 francs. Mais huku kwanza kwa niko affecté mukimbangu premier. Ménage par ménage. Sasa baba, niliuliza tena ulizo, hii franka iko depose kwa nani? Sio na chef wako mwali kutuma ende na lipishe. Hapana chef de local, hapana chef de nani da avenue. Meme ataje mwa nyumba 10 hapana. Iko na mwenye nayo. Mwenye unapaswa enda peleka kwa raporo, njoo nani? Non, nous avons plein droit de savoir là où nos argent se reposent. Wapi mnaweza iweka na kazi gani itatufanyishia? Mimi nakuuliza kazi gani itatufanyishia? Au kunyambia tu mwenye ana buchafu, makenyo anatupa buchafu ovyo ovyo. Kukazi nani ya kazi, ninajua kama kazi moja ni vya kusaidia kuondoa buchafu. Ile ndio mimi ninajua. Doke vya kulipa wale wa magari, ya kulipa wale watumika ku gari. Na kule kwenye wataenda wekea kama ni ku alwe ile fasi, vile ndio mimi ninajua. Vile ndio nashilimite hapo. Nasikia. Vile ndio nashilimite hapo. D'abord bana mimi vile vya ule mwenye anaweka hii mafuta. Tuko na supervisor. Yenye tunakuaka kama ni individu wanazikulaka. Unaona frère, kitu moja, si wao collectionnaire. Uko na collectionnaire hizi franc. Sasa kitu mimi naona kama uko na tesa batu kunjia gani? Munatia nombre yenye iko MP élevé. Utakia kuta munyumba banakula 5000 francs. Tatoba nauza kama chakula ya na kuko bya bana, mais munafanya tu kubatu en général 5000 francs. Amuangalia hata muangalie ma sens yenye iko un peu plus élevé na zezi comme moins élevé. Munatosha tu le facture lenu
par ménage 2000 francs, 2000 francs. Frère, hivi venye vuko nafanya viko vya bien ni kutesa population. Hiyo service ya mzuri ni ya kusumbua hapa, mnasumbua baba. Tia mwenye nyumba, Gisele ndio mwenye anabaki hapa. Basi mtanikuta hapa. Sasa. Ile ni mubaya. Vraiment. Hii ni kusumbua batu. Ni mubaya sana. Ni mubaya na wewe uko ndani. Bo, niko parmi, niko natumika na. Lakini yes, ndibaza ko muhejeje kuvyibonera, muhejeje no kuvyiyumvira kugira ntimuvuga ati izi ni inkuru z'impapirano canke ngo ni intelligence artificielle. Oya namba, uyu ni umwene gihugu muri Kongo yarubahutse aramufata aranamubaza uyu mwanya wose muhejeje gukurikirana. Niko ndababwira mu ntangamarara ko ivya Macron bigeze uwandabaga. Ivya Macron batanguye kumwanika n'abazungu batanguye kumubwiza ukuri. Nago bandababwire ko hageze naho bamubwira ati ko Macron adakunda Macron mu kibanza ca Macron ngo bobone umukoca wa Paris Saint-Germain. Murabizi ko yariyo yarayitwaye igikombe. Bavuga ati Macron si umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa ahubwo n'umukuru w'igihugu c'ivyo bihugu vyo muri Afrika. Iyo Macron ariko aregeranya aba president muri Kenya bakagenda basunika impepo zigomba gukatika, mwarabonye ko nyene Paul Kagame bamusunika mu CEO wa Total n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Bavuga ati genda urenganya bonyene, ariko mu Bufaransa nta kaze na karibu tugufitiye. Nkuko naye babwiye rero mu ntangamarara, Macron biravuga ko ubuhombe ngo yagize muri AES muri Burkina Faso, Mali na Niger ngo akeneye kubwisubiza basi naho bwo bwanya kanya gato ngo muri Rubaya. Ibi navyo ngo bifatiye kumvo zuko mwabonye canke mwumvise ko muri Rubaya iyo hataje yo mu Faransa bari bahejeje kuhafata. Wazalendo FRDC n'abafatanya bikorwa babo bari bahejeje kuhashinga intoki, bari bahashizemwo inzara. Rero Macron acavuga ati ndaje ndabafashe murama quelque chose. Ubu rero Macron ari mu vyunguka muri uno mwanya hari muri Rubaya, ariko ndibaza ko ari vy'umwanya muto kuko isi n'amaso amakungu eka Kongo n'abandi bose nka twebwe hano n'abarundi canke rero wese yipfuza ko hagaruka muri burasirazuba bwa Kongo bavyiyamirije, kandi ndizera ko bakomeza biyamiriza nkuko biri. Amakuru ni menshi cyane mu vyo biyamirije, ni vyinshi. Hari abagize ama manifestation muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi vyinshi bigenda bitandukanye, abanditse diplomatique mamakete, ariko Macron ndibaza ko vuba bwango araduha umuco canke yisobanure abasirikare b'Ubufaransa bako bakora iki muri Rubaya. Eske nabo bagiye kuvugira uwitwa Karumututsi, bagiye kuvugira minorite? Eske abasoda b'Ubufaransa bagiye nabo kugarukana ubutaka bw'Ubufaransa bwagiye? Mbega abitwa ko ara abasoda b'Ubufaransa nabo bagiye kugwanya canke kuzana FDLR? Ibi ni bibazo Emmanuel Macron ashoboye kwishura vuba canke ntanishure kumvo z'ubugayidi canke tukukomanta z'umutima, ariko barasaba ko Macron asigura ivyari vyo. Ariko nababwiye ko ico Macron yatakarije bubamfu akeneye kucungukira iburyo. Rien ne s'opère, rien ne se craint. Kubwa Macron ntashaka guhomba, nta buhombe na bumwe abona. Tuva rero kwa Macron tugaruke gatoyi kwa General de Goma. Aha ni muri Runingu. Aha Runingu inyuma y'imigwano myinshi muratwaza rendo bagomba bababwira subira inyuma giruku wazarendira nana. Imaze kunana FRDC kibabwira ati canke leta ya Kongo ikibabwira ati gende rero muri Runingu ni muhagume nta kundi nahandi hose muri, ariko twebwe hano turahavuye. Nagomba babwira ko umwanya wose ewazarendo ngo bamaze muri Runingu nta bufu nta ravitayema nta kintu na kimwe FRDC ngo iriko irabaha. Namarira n'amaborogo muravyiyumvira, wazarendo bararira bagataka bakavuga ati mushaka dupfire hano canke ni strategy yo kudukomesha kugira tunanigwe tubure ravitayema tuhave hamizo mbwebwe za sarambwe zihaze zihafate. Irashoye kuba ari strategy muri imwe. Narababwiye ko urugamba naho mwumva ruba rumeze uko wazarendo n'ukuri ku Imana ibahezagire. FRDC namwe mugifise umutima w'igihugu, la patrie uramor, Imana ibahezagire. Namwe baba FARDC ba Joseph Kabila na Paul Kagame mwambwebwe za sarambwe z'aba FARDC, Imana ibaharire cyane kubona muko muricisha bene wanyu inzara, kandi bariko barakora exploit, bariko barakora ibitangaza ku mirongo y'urugamba. Namarira je sinumva no kungene no bita
kugira sinirinde kuvuga amajambo menshi canke mpave mvuga ati wafashe n'agashavu oya, ariko birababaje cyane sitople kumva ko ikiringo bahamaze ataravitayema bajya ikiremve bacirashe. Sinzi ko biba, sinzi ko bagiye mu magurube y'abene gihugu barajya, sinzi ko bafashe amahene, sinzi ko bafashe imbata, sinzi ko bajya ibiti ama ekorse y'ibiti, sinzi ko banunuza amazi y'amateke, sinzi ko babayeho ariko barataka bakavuga ati ntani fu nta kintu na kimwe turiko turaronka. Rero muri Runingu bigize gutya babona amakamyo arashoreranye, amakamyo menshi muvyumve ko ari menshi. Bamwe batanze igitigiri ntazi iyo cavuye ko je nta gitigiri namenye, ariko amakamyo yoyo ni menshi. Mu vyo General de Goma yavuze nta gitigiri c'amakamyo numvise, kumbure no bantumvirije neza, ariko namwe muraza kuyumvira ndabaha kanya mwumvirize mukurikirane na video yatanze, hama muraza kumva igitigiri c'amakamyo yafashwe. Aya makamyo rero bivugwa ko hari amajambo menshi, hari polemique ivuga ko ngo vyo bari bigwanisho vyariko birajanwa muri Uvira, ariko nje haca mvuga burya ikintu ikapo tugomba tureka imodoka, ikapo yova ku umwasi wanje hano nyene nzi ko umwasi wanje ari ikarengana nka ya favor ikinjira mu nzi wanje iciye kuri portail ariho ndi aronda hahagaze. Sinibaza ko ibintu byoroshe cyane. Abandi baravuga ati birashoye kuba ngo aramamasha amamarchandise ngo ibidandazwa. Eske ibidandazwa bivuye muri Bukavu bija muri Uvira, aho byovuye muri Bukavu bija muri Goma bashonje barira ku mupaka wugaye w'u Rwanda? Aha harimo rezonema. Ibi bintu ndibaza neza ko bihenze, iyi karata bakinye siyo na gatoya. Hari abandi mbere bagera kure bakavuga ati aya makamyo nimo yarabe neza, arimwo imbwebwe za Sarambwe, arimwo RDF na M23, bo baba bicopetse muri ayo makamyo nama tiba oxygene, hama bajabuke bashike muri Uvira bakore ivyo bapanze gukora. Wazarendo ndabakengurukiye cyane, bagize 6e sense, bavuze ati tondeka izi modoka zose hano. Bamaze kuzitondeka avuga ati twendi tunakora ko kugira ntuvuge ko turabasuma. Abantu bajejwe verification b'igihugu bizewe ba leta nibaze buguruwe, twe gusa turipanze n'amakarashi yacu agagira tuce tunokora. Rero ibikurikira turarindire tugume turonka amakuru yo kuri tere, nta kidasanzwe nta kindi gishasha turumva aruko ayo makamyo gusa yafashwe, hama wazarendo bariko baragenda bayagirira amakontorore bamenye ibirimwo uko niko vyifashe ku mirongo y'urugamba. Jambo, napenda kuonesha tu watu kwamba gari zenye zilishimamishwa hapa Runingu, tuliamua kwamba mimi kama vile kiongozi wa IPCF perse wake jemadari Nyerere Kunana Eli, mimi ni General de Goma. Hizi gari zilishimamishwa hapa ni murezo d'enquête ya kufanya control, mais tulideside kusema kwamba zifike ku entrepot, zifike pale ku entrepot parce que watu wenye bako charger na control bako pale pamoja na ANR, pamoja na TD, pamoja na wazalendo wote bako biko pale baangalie na nini yenye iko ndani ya gari. Na ndio maana nilikuwa napenda nitoshe confusion kutokana na gisi watu walikuwa wanafikiria kwamba ndani mko vifaa. Najua kwamba kule mbele ndio wataenda kujulia kwamba mko nini, na lakini watu wanasema kwamba na wadereva wanasema kwamba ni marchandise yenyewe iko ndani inatoka Bukavu na kwenda Uvira. Na ndio maana nilipenda kutambulisha watu, sisi kama vile wazalendo na ni watu wa raia, tunajitahidi kusaidiana kwa ajili ya usalama wa kwetu katika jiji la Uvira. Asante. Gisi unaona tuko hapa, wazalendo wenyewe wanajikusanya precisement, na mimi kama vile kamanda tunajaribu kuonesha kutokana na siku zenye komandare Jo aliambia wazalendo waikale Runingu. Mpaka hivi depuis wazalendo wako Runingu hakuna hata sake moya ya bunga yenye washapewa, na mpaka hivi njala iko na jaribu kutatiza wanajeshi, na sisi kama vile viongozi tuko tunaangalia na tunalalamika kwa viongozi ambao wanao tukadiria kwa kazi. Ni
mradi wapandishe malalamiko ya wanajeshi kwa ngazi za juu, ili mradi wazalendo wapate haki na prime de guerre kutokana na jinsi wao wako wanateseka na wateseka siku zote wako hapa, na depuis komandari jo aliwaambilia waikale hapa, hakuna hata chakula yote ile wanawaletea, lakini njala hii inawapiga na mvula iko na banyeshea, hakuna hata hema, hakuna hata sehemu kwenye wanabaweka, wako tu Runingu tu wanaikala tu Runingu, hakuna chochote, hakuna kitu chochote. Alors bale bazalendo kesho wakianza kuiba watu, kesho wakianza kunyang'anya vitu vya watu, je, leta tasema nini? Mtaambia nini? Piko mwenyewe mtakuya kukamata mfunge wala namna gani? Ila haitawezekana, na waomba sana mjikaze na mueseye kukadiria kuangalia jinsi ya kumotive wazalendo na kuwapatia ile prime de guerre yao. Asante. Gisu naona tuko hapa wazalendo wenyewe wanajikusanya precisement, na mimi kama vile kamanda tunajaribu kuonesha kutokana na siku zenye komandari jo aliambia wazalendo waikale Runingu, mpaka hivi depuis wazalendo wako Runingu hakuna hata sake moya ya bunga yenye washapewa, na mpaka hivi njala iko na jaribu kutatiza wanajeshi, na sisi kama vile viongozi tuko tunaangalia na tunalalamika kwa viongozi ambao wanao tukadiria kwa kazi, ili mradi wapandishe malalamiko ya wanajeshi kwa ngazi za juu, ili mradi wazalendo wapate haki na prime de guerre kutokana na jinsi wao wako wanateseka na wateseka siku zote wako hapa, na depuis komandari jo aliwaambilia waikale hapa, hakuna hata chakula yote ile wanawaletea, lakini njala hii inawapiga na mvula iko na banyeshea, hakuna hata hema, hakuna hata sehemu kwenye wanabaweka, wako tu Runingu tu wanaikala tu Runingu, hakuna chochote, hakuna kitu chochote. Alors bale bazalendo kesho wakianza kuiba watu, kesho wakianza kunyang'anya vitu vya watu, je, leta tasema nini? Mtaambia nini? Piko mwenyewe mtakuya kukamata mfunge wala namna gani? Ila haitawezekana, na waomba sana mjikaze na mueseye kukadiria kuangalia jinsi ya kumotive wazalendo na kuwapatia ile prime de guerre yao. Asante. N'ubusesanguzi twotorara tutabashikirije kumvo zuko ashushe cyane, kandi twashaka kurangizana neza namwe weekend nziza uwa Mungu mwiza, ni tariki 31 nziza y'ukwezi kwa gatanu. Turasize kagasone karudgi kuri rino joro itariki 31 y'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Duhure mu gatondo, makuru mu gatondo y'itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Mugiraho muba mwubaho. Ndabibutse ko nta Flow Hip Podcast TV atamwebwe, nta Ingoma Magazine atamwebwe. Ndabibutse ko mutegerezwa kuja kuraba aha kuka foto ka Flow Hip Podcast TV, haba ariko n'indi konte canke indi channel ya Ingoma Magazine. Mufyonze ko zishazuguruka zose ari zibiri, ugaca ugenda kugira sabone kuri Ingoma Magazine, kuko waragize kuri Flow Hip Podcast TV nikagaruka ucuraba kandi kaba kirabura munsi ka Ingoma Magazine, ugaca wemeza ko ukaba waguye udufashije kwagura umuryango wa Ingoma Magazine kugira tutagume dushaka ibiganiro YouTube na igume irungika, kuko harana ababwiye ko haro formula algoritme YouTube isaba kugira bikunde ko amakuru musize ko agira kure ashikira abo ategerezwa gushikira. Ndabakengurukire cyane rero, mugire uwa Mungu mwiza. Kumbure harabo twebwe uriko burira abandi buko buraca, kumbure ngira baja kuwa Mungu canke bavayo, ariko ndizera neza uko biri kose ko tubanye neza, tugiranye ukwezi kwiza kwa gatanu, kandi tugiye gutangura ukundi kwiza kurusha kwa gatandatu. Ciao ciao.